Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Hello Beat FM. Twizere ko kuri uyu mugoroba turi saha 11:30. Twizere ko muri benshi muko murakurikirana ibiganiro vya Beat FM kuri munsi wa gatanu itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2018. Ku murongo turi kumwe n'umuntu adasanzwe, reka mbere akaba afise ingabirano idasanzwe, benshi muramuzi ku bintu bitandukanye mu gisagara cya Bujumbura, reka mbere ku maradiyo atandukanye. Reka imbere y'abese imbere ko tumwakira tubanze tumwakire. Turabakire kuri Beat FM. Ndashimye cyane gose mutamafiti. Ego mwoshobora kwibwira bariko baratwumviriza? Ni Tuyisenge Rodrigue canke Gitoro le comédien. Ego. Kwizina benshi bazi ni Gitoro. Ego Gitoro, nizere ko mudufitiye byinshi muza kutubwira bishobora gufasha rumwe mu gwaruka twokwita abajene bari mu myaka nk'iyo musanzwe mufise canke twe dufise, muza kubabwira ko byinshi. Ego kabisa bibonetse biravugwa. Ego imbere ko dutangura reka tubanze twumvirize akaririmbo hanyuma tugaruka mu gahayanisha Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Ah, Hot la vie FM. comme les vient, Beat FM. il y aura toujours dans la joie sur ton chemin. This Kamesa represent once again. We are here for advice, n'est-ce pas? Yeah. Harageze kwa ugwaruka duhindura ingendo, harageze kwa ugwaruka tuva ibuzimu tukaja ibuntu. Amagorwa twabonye ni menshi ariko ivyo ntibikadutandukanye, tugira amahoro n'urukundo. Go, turi bene mugabo umwe tuje hamwe tunguba umwe. Hey, gwaruka twirinde ibiduki intege dukore tuva inyuma na kare ngo nitwe Burundi. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. n'abasogokuruza. Hey, nugukora tukareka kuguma tureza amaboko. Nakara hari shaka hari inzira ishika amapema. Iki ni igihe cyo kumenya ico turi, tukamenya kari twe kazoza kejo. Nimuze turangwe n'urukundo n'ibikorwa n'amashambere. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Tudatevye reka tubandanye n'umutumire wacu Gitoro. Gitoro, mwatubwiye mu buzima bwanyu mufise ingabire, mufise mbere benshi basanzwe bazi iyo ngabire muba mufise, rero niyihe muyisigure tuyumve? nkuko benshi bayizi ni ingabire yo gutwenza abantu cyane ingabire y'umwuga wa komedi. Ego Gitoro, mumaze igihe kingana gute mukoresha ingabire yanyu mu buzima busanzwe? Mugo yuko ari igihe kirekire cyane kuko ni nko mu myaka hagati y'imyaka 5 n'ine ukonye. Okay, ntabakiriyemo novuga ikibazo no kibaza gutya, ni ryari n'umwaka wihe mwabonye iyo ngabirano yanyu kugira mutangure kuyikoresha, mutangure kubona abantu bayikunda? Ni ryari mwayitanguye cyangwa ni ryari mwayumvise mugira muce mwisohora muyikoresha? Iyi ngabirano iragoye gutahura benshi uko umuntu ayitahura bo umengo bisanzwe ko muvuga ko kimwe tangura nandika blog kuri Facebook umengo bisanzwe mu myaka 2012 2013 uko mais 2014 mu mpera uko hagati yo muri 2014 niho bamwe bashobora kumpa inspiration, bashobora kumbwira ko umwuga wanje nkora ushobora kunteza imbere, nshobora gufitira cyushitse kuko je nabo umengo ni ibintu bisanzwe. Nabona abati ntawe bizonshaka kubona nafise abantu benshi bari kuri Facebook like page wanje bakabika umengo uzoyanda muvuga cyane ngo kwifata nk'uwanga cyangwa ngabiro nyanje mu makuru y'icumi na kane mu mpera kuvuga ari gushikana. Kandi twizere ko hari akunguko akarusho mumaze kubonamo mu ngabirano yanyu. Kunguko
twamena karushonda muzikwibonamo kabisa. Ego hari undi mugenzi wawe twagiye tuza turabona kenshi makunda gukorana azwi ku izina rya Kabizi Boris. Wewe hari mwari musangiye groupe canke murabana bitandukanye? Bona kuvuga turi muri groupe imwe abatari mu twenza niyo turimo twese mu bitapegare master. Abandi bagira bayivamo ariko natako twese abatatu. Ego Gitoro mwebwe muhamagarira iki kugwaruka rusanzwe rufise ingabirano zitandukanye ariko rutinya kuzisohora kuzerekana mbere no kuzikoresha? Cyo nari kugwaruka rusinga zitandukanye nuko hariho abaririmbyi abakomedie akaba abanyatugene dukanye. Icyo nari nuko n'icyo bundi babonye cyane ngaho bishobora ni gusa babikore babipartage mu bandi bantu umenye benshi bityo babandanije kuko bishobora kubateza imbere ku buryo batari biteze kandi baratangara. Ego none Gitoro mwebwe mushimira iki kuri BHT FM ihari yaje kugira ngo ifashe gushira haganze ku mugaragaro ingabirano ugwaruka rusanzwe rufise ariko rutinya kuzisohora ariko yo ikaba yaje kugira ngo izerekane eka mbere ibandanye n'ahamagarira ugwaruka rwose gukoresha ingabirano ya Peace? Mwebwe mwoshimira iki BHT FM canke munahanura iki kuri BHT FM? Kuri kubanje ndakenguruka kuko izo amaradiyo menshi navyitaho navyanga ari babandi ngo sanga yitaba ari inzi gusa nizo nzisha amaradiyo menshi shaka kubuza ariko bafise ingabo zitandukanye kuri BHFM. Ndavuze ni respect kubona ija muri bose haba komite y'abarinzi bose mba niba yaje ari isa kabisa ndayikeje yobanda imbere entertainment wundi yoba ayibena ingi. Niko nakoze. Reka rero tudatevye tubashimire cyane kuri aka kanya maduhaye. Ainda bashimye cyane gusa ko mwanyingiye ko mukanyira miliyoni cyane. Yego murakoze. Mwariko murakurikirana ibiganiro bya BHT FM kuri micro mwari kumwe na Titi Elijah n'umutumire wacu Gitoro. Benshi muzi ku izina rya Gitoro ariko akaba asanzwe azi izina ryiwe ari Rodrigue. Murakoze cyane mwandanye mukurikira ibiganiro bya BHT FM mugire n'umugoroba mwiza. Murakoze cyane. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM. Il y aura toujours dans la joie si ton chemin. This Kamesa represent once again. We are here for advice, n'est-ce pas? Yeah. Harageze kwa ugwaruka duhindura ingendo. Harageze kwa ugwaruka tuvibuzimu tukajibunu. Amagogo twabonye ni menshi ariko ivyo ntibikadutandukanye. Tugira amahoro n'urukundo.